Be, karibu. Mutama. Wewe ni wa mukobwa yitwa Sandra. Karamuzanira amazi yo kunywa. Sandra. Kazina kawe ni keza Sandra. Sandra, nyemerera Sandra. Sandra, reka ndakubwira icyo nashaka kukubwira. Mbwira. Kandi icyo nariko araguhenda. Nani nguva afise? Oya. Yego, nanguva afise. Nivyo akora byose nije nabimufasha. Reka. Oya Mutama. Sandra. Sandra. Oroha Sandra. Oya. Oya Mutama. Kana gafise ubushuhe. Sandra. Oya reka. Kandi nanguva afise. Ibi byose ubona afise. Ni nguvu ziwanje nje nazimuhaye. Byose nje nabimuhaye. Yibiraho Sandra. Oya. Umugongo wanje urarushe. Sandra ndagutwara ahantu. Ndaguha inzu. Ndaguha imodoka. Sandra, écoute-moi. Izina rya Yesu. Ndi wa Mutama. Umugeza ugendageza ugenzura ubuzima bwanje ushaka ibyo. Hajya wose waguma ubundabunda burya hajya ubundabunda n'uhagaze wumviriza ibitakuraba turi kumwe na pasiteri ubu rero ubu ngiye kuguturira ubu nuziyemo imbaraga z'Imana. Cecilia, ndabona usigaye ufite amanyama menshi cyane. Cecilia, twaguye amafaranga kugira ngo tubise muri iriya nzu. Kugira ngo atari gwaho. Ariko no munsi. Wabonye ko amanyama amaze kuba menshi. Ukomeza kurondeza umugabo wawe. Icyo nakubwira gusa umugabo nanze gusubira. Yes, man. Hari icyo ngiye kugutuma. Urabona umurima iyo uteye ukagira aho ubura amazi, igiterwa kiriyo kigira amagara meza. Icyo ukeneye gukora ni kuvomera. Muka Edmo babu, murazi ko dufite amaraso. Ariya maraso dukeneye ko abaho neza. Kuko inyungu ni gwacu. Ndagutumye jya kumwabira. Oh my god. Kumwabira gusa. Oh my god. Ko ndabizi. Kandi nyuma y'amasaha
Okay. Zobanzanira raporo. Yeah. Don't worry so that. Byo kwabira ndabizi kabisa kuko urazi ko niko kazi jejwe. Bahewe yake. Jindabira abantu batandukanye, abazungu bazanga mu gihugu, abarabu kazi n'ibindi. Je nakibazo. Kuko ugiye umugore wa Babu Geneva arafise imbanyi igihe kininiya mwana ari munda tagira repetition. Repetition, rero reka ngerageze amasabiri ni make ariko ikibazo reka ngerageze ngendeyo nivyo njejwe kuko nakarifisa kabiri gacoga turaza abantu bafisa buto mu gukora akazi nkako ko kwabira abantu niko kazi tujejwe man rero ibintu by'akanyagato reka nitegura ngende ndibaza ntabwo ndiko ndaceba. Bahi. Yes baby. Masezerano ufitane n'umuryango wacu. Ico kirimo. Izinde kutananirwa kwabira. Kukivi. Thank you very much. Karibu. Injira. Karibu. Basta. Yego. Ni wewe. Niji. Karibu. Hano watebye. Tugakoze ibimana burya. Murabanguka. Burya umenye no byitegekanyamo kubera n'Imana ikunda bakorana n'umwanya. Natwe dukorana n'igihe. Gusa ibintu by'amamoto birangora ariko nyene iyo tujya ahantu nk'ino bisaba ko dufata nyine ngendeshwa nk'inzo. Hama je ndabona umengo no munsi ushitse mu ruca wirorashe. Kwani naona ko ashushe nico gituma. Ego hama tuzaduheje gufungura ubunyene sinzi yuko namwe no bazimya akantu mugafata. Mufatiki? No. Nta kimwe burya naje burya inyuma yahajya ndabijamo reka abakozi b'Imana burya iyo tugumye turi muri ibyo bikorwa byayo namwe mu Imana gumana natwe. Sawa kandi batse twatunure. Oya bantu rindi burya urazi ikintu kimwe Sicilia. Amafaranga akoranga hafi isi gusa sinzi ko nahagena bikubari ariko mu gihe turi ngaha anye ku isi
hari ibindi bintu usanga bituryohera kandi bishaka kudufasha. Kuko bavuga ngo ibintu n'abantu noneho urabizi nawe. Ego. Hama hari irindi ryerekwa nabonye inyuma ya hajya. Nabonye neza yuko amafaranga atari yo nzira ashobora kugarukana ubuzima cyangwa ubugingo. Ariko ubugingo bukorana n'ubundi. Ubugingo iyo ukorana n'ubundi muba mukumure mu bugingo. Rero n'iki ni kibazo cy'ubugingo tugira tujemo. Bisaba rero ko je nawe turemo ubugingo. Nkuko ntacyo bitwaye. Kugira n'umwana yokoroherwa. None pastor, ubwo bugingo kuri avuga umuntu urima nibijanye n'iki? Ubugingo ni kujya nyine. Nibaze yuko kugira ngo wewe n'umugabo wawe hashoboye kuba hari ikintu nk'iki, ubu n'ubundi bugingo muko murarema. Ariko nawe ubwiwe bwaratakaye kandi yabusize muri wewe. The anointed ntegerezwa kwikoresha kugira ngo nakure ubugingo bwawe muri we. Bwiwe muri wewe hanyuma nshobore kubushika. Hanyuma nawe tumuronka. Kandi ndazi ko bishoboka. Kandi ndazi ntacyo utokora kugira ngo umugabo wawe abone. Ariko pastor je sindi kunda gutahura neza. Ahubwo je mbona yuko unyabitse igikorwa cyakuzanye. Ona nk'ubigenda rindemye ngaha ari ndoto mbi nari kundarota bukinze je sigenda yitinya. Ugere no ngana hajyamye ngaha kubera wambwiye ati ngo aya masaha uzobuje. Reka nicyo gituma nanjye navuze ati reka dukore ikintu. Reka tureme ikintu kiri hagati ya jiwe nawe. Kugira ngo iyo ubwo bubasha bw'umwiza bukurondera ubashe kukubura. Ndagusigemo mu bugingo nawe mu bugingo bwiwe barufise muri wewe kugira ngo dushobore gukora igikorwa cy'Imana. Erega nta bindi ndikunda kubwira. Ndashaka yuko tujyama. Ndashaka yuko dukora amabanga yabubatse. Sinzi kungena n'ibikundi nabikubwira kugira bitahure. Ndashaka yuko umukuru no mubiri wawe nanjye ndabumva. Kugira Imana igira icyo ikoze. None pastor nuko Imana yakubwiye. Ibyo nibyo hishurwa nabonye. Uri siri ko umugabo wanje azocaza? Ya, sinokuza gusa. Ahubwo niyo miyaga mibi zo mpemu mbi urukurambira. Ntizibisuye kandi kugukurikirana. None pastor ko nzi yuko Bibiliya itubuza icyaha cy'ubusambanyi. Nugasambana. Nesha pastor no kacubwira ngo Imana yabikubwiye ibyo bintu sindabitahura neza. Ntabwo kuzo ari gusambana. Ni guhuza imibiri. Nka kujya mu isezerano rya kera. Hari intumwa y'Imana Eliya yarigeze ahantu isanga umuntu yapfuye. Amaze n'iminsi yarapfuye. Bazi ko yapfuye atari bugaruke. Ariko Imana irakorera muri Eliya. Bati cyo Eliya yakoze. Yaryamye kuri nyamuntu. Umutwe ku wundi, umunwa ku wundi, igikiriza ku kindi, inda ku yindi, igitsina ku kindi ndetse gushika no ku maguru. Kandi ibyo byose Imana yabimucishijemo akeza kumusengera. Umwana cyarazuka. Nikubera yari kwa mutransfer kwa ijya mu nkemu yiwe ayimushiramo. Sisi. Reka tubikore. Ariko pastor je mbona no gutwoja mu cyumba. Chum. Oya, chum. Asiwa umuntu hapa njiranye. Ahubwo nyine kuraba kubera urabona ko havura mu nk'abashitsi. Sibyo. Kana uragira urabona ko kebuke.
Yesu nashimwe. Nashimwe. Mbe ari ndariko aradodora. Irije. Ni pastor. So ukwiye kugurura. Oya. Ahubwo n'umuntu dusisanije yaraje kunyugururira. Kambwira karibu. Mambwira neza. Mana ukora ibitangaza, Mana ukora ibihambaye. N'izina rya Yesu Kristo. Ndumva presence yo mwiza muri kino kibanza. Ndahamagaye presence yawe kibirenge kizima. N'izina rya Yesu Kristo. Ndashaka ngo ubasha bwawe twikire kino kibanza. Ndashaka ngo mpemu wawe abari iganza muri kino kibanza. Ndasanga nguje, ndataramuje imigabo n'imigambi y'umugwanizi. N'izina rya Yesu Kristo. Sopromate yakaza. Haleluya, Imana igira neza, Imana ibohora, Imana ikiza, Imana ishikana ku ntego. Oh haleluya, uri Jehova nisi, Jehova Jire, Alpha na Omega, itangirira n'iherezo. Sisi iyo muntu wahaye ikibanza cyo kubona kumengo nije uyo muntu uhaye ikibanza cyo dusa nizere neza yuko utamuheza miliyoni zanje zitatu. Oya pastor. Usariko namuhaye ikirenge amahera. Hari mwe mu mbi ziko zirakugendanira muri no misi. Ari naco gituma ugumugira inzozi zitandukanye. Ikangende. Ariko ejo mu gatondo nzindukira ngana n'abandi bakozi b'Imana. Tukire deliverance muri kino kibanza. Ino nzu yawe irakeneye kubohorwa. Nkuko nawe ubwawe ukeneye kubohorwa. Nkuko n'umugabo wawe nawe hari akeneye kubohozwa. Ndazi ico tuzogikora. Kandi bibaye ngombwa uno musi nturare muri ino nzu. Urara. Ugenda iwanje muraba handi ugenda. Ejo mu gatondo tuze tuhahurira. Maze tuhamagara Imana nayo yikorera. Haleluya. Amen. Hari ikintu nashaka kukubwira. Mu minsi iheze hari umukobwa twahuye nawe yitwa Cecilia. Uwo Cecilia hari ibiganiro twavuganye twarayaze nyene. Kandi nibuka yuko hari nimero na nimero yayo yarampaye. Niko nibaza yuko nashobora kubikora nk'uko akundi nyene kuri uwo mukobwa Cecilia. Kandi gerageje kubibona ndabona yuko ntazongora ari mu maboko yiwanje kuko ama contact dafite n'imigeneranire. Rero nagomba ngirisha inama Mutama kuri Cecilia. Mbe nabigenze gute? Mungu wanje Clinton. Ati Cecilia? Kirazira kwikora mu nda. Cecilia mfate nka mushikaho. Clinton. Cecilia. Ofisi mbanyi. Yasigiwe na Idmo Babu. Mufate nka mushikaho. Niyo nama agenda kugirira. Okay, Mutama. Urakoze ku manuro umpaye. Reka ndamwihoze. Ariko hari umukobwa agombaze. Akokobwa ndagakunda cyane gose. Rero umwanya ari wo wose arashobora kuza ngaha. Ndakeka yo bari waje.
Be, karibu rero. Mutama, uyu ni wa mukobwa yitwa Sandra. Akanamuzanira amazi yo kunywa. Sandra. Kazina kawe ni keza Sandra. Sandra, nyemerera Sandra. Sandra, reka ndakubwira icyo nashaka kukubwira. Mbwira. Clinton ariko araguhenda. Nani nguva afise? Oya. Yego, nanguva afise. Nivyo akora byose nijye nabimufasha. Reka. Oya Mutama. Sandra. Sandra. Oroha Sandra. Oya. Oya Mutama. Kana gafise ubushuhe. Sandra. Oya reka. Clinton nanguva afise. Ibi byose ubona afise. Ni nguvu wanje nje nazimuhaye. Byose nje nabimuhaye. Ibiraho Sandra. Oya. Umugongo wanje urarushe. Sandra ndagutwara ahantu. Ndaguha inzu. Ndaguha imodoka. Sandra, écoute-moi. Salut vous tous, je réponds mon nom comme Wamenda Idi aka Xray. Je suis né au Burundi et j'ai une nationalité burundaise. À part de ça, je suis vidéographe, cinéma. My country, baby. Music video. Ambia wakoloni saimenea. Ambia wakoloni saimenea. Kuwa kwisi. Nukwitona. Kuwa kwisi. Nukwitona. Kuwa kwisi. Nukwitona. Événements, etc. Je termine à demander l'aide pour ceux qui veulent me supporter en augmentant ma connaissance productive. En plus, les outils qu'on utilise, ils ne sont pas suffisants. Pour plus comprendre ma carrière, pourriez-vous visiter dans ces plusieurs types? La link est en bas. Merci. Mon père me disait toujours